abavyeyi ikintu dukwiye gukora nuko ibintu vya tabu bikwiye gukugwaho umwana ukamwigisha ukamwereka ingaruka iyo agiye muri ivyo bintu ingaruka bishobora kumuzanira mu buzima bwiwe rero n'ishengero ikwiye guhaguruka rikahabera amaso cyane bakamenya ngo mbega muri Sunday school turiko dutanga yiki batanga inyigisho zikangura abana bamenye ibyo bakwiye kugenderako none umunsi ingenda kubwira urazi ko ubu uye aho hanze bakubwira ko umwana afise uburenganzira bwiwe bwose bwo gusambanira hashaka hose n'ibibanza bariko baravyamenaje ugasanga Shalom shalom bakunzi ba CANAAN TV turamukije mu izina rya Kristo Yesu turabatashaho muri hose mu mpande zitandukanye mwebwe tubana kwa runo rubuga CANAAN TV turabashima ukuntu mubana natwe turabashima ukuntu ijambo ry'Imana muryumva mugashobora no kuriganiza mukarishitse kuri bene datege no hino turabashimiye cyane uyu munsi ndamutse ndi muganire n'umuvyeyi ahora dusangiza ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV turamuramukije mumeze neza yego ndashima Imana urakomeye nawe meze neza cyane haciye igihe kinini ntitwari duherutse kubabona mu biganiro naje nabonetse ukuri n'umugisha mwinshi cyane kandi turabakira mu izina rya Yesu yakoze gose canke nimwe mutwakira twese turakirana murakoze dutangura n'umuco mwiza hano hantu ibiganiro byose cyangwa ijambo ry'Imana muramutangura musenze udushe mu bako y'Imana dutangura kazi je nanje numumego uyu munsi wompezagira ukasengera nanje ndagusengera kenshi nawe uyu munsi ni wewe usengere n'abakunzi bacu reka dusenge mu izina rya Yesu Data turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe tugushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tubashe kuganira n'umukozi wawe turagukengurukiye kubw'imbabazi zawe turaguhaye ikaze ngo uyu mwanya uzubane natwe urongore kino kiganiro kigende neza byose bikoreke mu nkomezi zawe wiyeshe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu amen 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 muhora mudusangiza amajambo y'Imana atandukanye kandi araduhembura ariko noneho uyu munsi twagombye kuganira ku kintu cy'umuryango kubera ko ijambo ry'Imana muratwigisha hari n'igihe muvuga ku ngo mukavuga kugwaruka mukavuga ku bamama mukavuga ku bapapa uyu munsi turimwe iki gihe turimwo hamwe n'iterambere ryagiye riraza ubuhinga bwa none bwagiye bushitsa ubutumwa benshi bubashikiza ubutumwa ariko kandi habaho n'ibindi nyuma biba bitari vyiza gutyo ugasanga n'umwana mutoya biramushikira kandi mu mico y'abarundi hariho ibintu umwana adakwiye kumenya akiri muto noneho umuntu ashobora kwibaza uyu munsi hari ibintu bitavugwa usanga n'umwana w'imyaka 3 azi ndibuka ko hariho ikiganiro twigeze gukora mutubwira ko hariho seri yabayeho ngo umwana abavyeyi bavuga ngo izimye ngo ivyo bintu ntitubirabe umwana acabwira se ngo papa nguvuze ngo ntiturabe iyo seri ngo bageze ku gice ca 6 urumva ko bigeze ahantu hagoye noneho umuntu ashobora kwibaza ukurikije ivyo ubona urabona bigeze ku ruhe rugero aho umwana usanga hari ibintu azi atarakwiye kumenya ku myaka afise mubiravye mubona bigeze ku ruhe rugero urakoze cyane n'ukuri kuri temu uzanye kugira ngo tuyiganire ko kuko by'ukuri uravye isaha igeze ukaraba indero y'abana uko imeze igeze ahantu habi cyane ahantu kure hateye ubwoba jewe haraho ndavyiyumvira nkavuga ngo mbega uyu munsi abana tuzosiga uruvyaro tuzosiga mbega ruzoba rusa gute mbega isi izoba imeze gute numva biteye ubwoba birateye ubwoba n'agahinda kuko indero nta ikihari hariho n'ababuza abavyeyi kurera
urumva satani igikorwa ariko arakora, kuko ijambo ry'Imana riremera neza ko umwana atozwa indero, umwana arega. Urabye nk'aha mu Migani igice c'19 umurongo w'18 haravuga ngo hana umwana wawe igihe c'ivyizigiro kitararengana, ariko ntutwagwe n'ishavu ngo umwice. Urumva igihe c'ivyizigiro ni kuvuga iki? Utoza indero ugomba ushira ku murongo umwana, indero ugomba kumuha akiri umwana mutoyi, ndetse akiri no mu nda. Mugabo uyu munsi je mvuye hanze, hariho umuneve wanje naramwitegereje asa umwana akubagana gose, nkavuga nti nukuri fata akanywafi cere kuyu mwana, ntibishoboka ko uyu mwana ashobora kubandanya agira ibi. Ngo nureke, ndeke gute? Ati kubera ashobora kubivuga ko tumukubita. Bari muri traumatisme iteye ubwoba. Bisigura rero ngo isi yaramaze kononekara, kandi abana bariko barapfa, kandi n'abana baravyitwaza bagatera ubwoba abavyeyi. Ngo ni wavuga ndakurega, ni wankubita ndakurega, ni wagira iki ndakurega. Rero isigeze ahantu habi. Bisigura ngo abavyeyi bakwiye kuba maso cyane, n'ishengero rikwiye kuba maso gose kugira ngo bashobore gutabara. Nakubwiye nti jewe sinzi neza abantu turiko urwaruka ruriko rurakura, iyo ruriko raja ntaho mbona. Bisigura rero ngo abana b'Imana by'ukuri barakwiye kuguruka amaso cyane, agafyinyi bakakareka, amarigara bakayasigaho, kunigana. Urabona ko uyu mugabo apfa n'umugore ibi, umugore agapfa n'umugabo ibi, abandi bari mu marigara, bari mu biki. Ahubwo bari bakwiye kuvuga bati mbega iki gihe gisa nk'iki dukora iki? Kuko indero si y'umugore gusa, indero ni y'umugabo n'umugore. Kandi indero uhaye umwana, mwamvuze ko ibyo utoje umwana mu buto bwiwe biramugira ko ingaruka ikomeye nziza. Rero wewe naha abavyeyi kumenya ngo mbega dukora iki muri iki gihe, kuko n'igihe n'igihe kigoye gose. Ubu abana barereshwa amatelefone, ubu kw'ishure bigishwa ibintu biteye isoni, aho amategeko y'igihugu ashinga ko abana bigishwa ibintu bya homosexualite, bya sexualite bakiri muri maternelle. Murumva ko turi ahantu hateye ubwoba. Rero abavyeyi dukwiye gukora iki? Abavyeyi ikintu dukwiye gukora nuko ibintu bya tabu bikwiye gukugwaho. Umwana ukamwigisha, ukamwereka ingaruka iyo agiye muri ivyo bintu, ingaruka bishobora kumuzanira mu buzima bwiwe. Bijya byo kuvuga ngo Kirundi, ngo urupfasoni, umva ivyo nibashake babire, nibushaka ubireke, kubera igihe cyararenganye. Umwana mwigishe wewe nyene ibyo wifuza kumuha, umuganirize, umenye abagenzi bavugana, umubwire uti bijya bintu ariko barabigisha sivyo. Amashengero ahaguruke by'ukuri, yigishe muri Sunday school ibintu by'imibonano mpuzabitsina, barondera abahinga bazi kubyigisha, abana bakure bazi ikibi n'ikiza muri ivyo bintu. Mugabo ahandi barekeye isi ngo bigishe, izobigisha ibyo bifuza kubigisha, kuko bo umugambi wabo, kuko nabakoze bo mugwanitse, kuko Imana yo ivuga ko umwana arinda kuba protege, hari ibintu rinda kumurinda ntamenye imyaka itaragera. Mugabo uyu munsi ngo babimenye bakira abana bato. Umwana yinjoyindiye sexe akiri umwana mutoyi, akundana n'ukuza, akundana n'umutama, agira ibyo ashaka, ahindura sexe. Umva muri ko amategeko yose Imana yashinze, isi iri kwiyagira zero.
rero igihe bakurikije ivyo ntibibajana mu rupfu. Rero n'ishengero ikwiye guhaguruka rikahabera amaso cyane, bakamenya ngo mbega muri Sunday school turiko dutanga yiki, batanga inyigisho zikangura abana bamenye ibyo bakwiye kugenderako, ntibagendere kubyo babona kuri internet, ntibagendere kubyo bigishwa mu mashuri, ariko bagendere ku muco w'ijambo ry'Imana. Ukiri ngaho hari ukuntu uravye muri Sunday school uvuze, reka mvuge mu ishengero, usanga no muri Sunday school naho nyene abana batandukanye, ugasanga harimo w'imyaka 3, harimo no w'imyaka 15, kandi bose bitwa ngo bari muri Sunday school. Abo bantu bashobora kwigishwa kimwe ivyo bintu? Oya, ntibakwiye kwigishwa bimwe. Urumva nibaza ko ubundi bari bakwiye gufata imyaka itandukanye bakayishira hamwe, ari kuva ku myaka 3 kuduga gushika nko kuri 5 bakaja hamwe, n'abandi bariko kuva kuri 5 gushika nko ku 10 bakaja mu byabo, hama n'abarenza bakabashira mu byabo. Nukuri hakwiye kujamwe imbaraga zikomeye, kandi n'abavyeyi nakubwiye, n'abavyeyi bakamenya uruhara bafise, ko bateza kuba hafi y'abana, kuko umwana arewe mu nzu y'Imana sico kimwe ni warerewe hanze, baratandukanye cyane gose, kuko hari imbuto y'Imana iba muri we, iyo nayo kwirandura ntivyoroshe. Ega arashobora gutirigana, mugabo hajya afise imbuto yabibwemwo nziza, impwemu yaraguma yikurikirana. Rero ndumva ko abavyeyi bakwiye guhaguruka, ibintu byo kuvuga ngo gusuzugura ibintu by'Imana, ndagira ndakubwire ngo Satani we waradicamuzanye mu isi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yazanywe no kwiba no kwica no gutikiza, ariko uza gutanga ubugingo ni Kristo. Rero utemeye kubana n'uyu atanga ubugingo, nta kabuza urekeye abana bawe muri amaboko yaje gutikiza isi, azobatikiza kandi ubona. Rero ndumva nkebura abavyeyi cyane, begera abana babo, babigishe bumvise ahantu hari amaseminere y'abana, n'abantu bafise ubumenyi barakwiye kuorganiza amaseminere yo kwigisha abana, bakabigisha inyifato, bakanyigisha uko bakwiye kwifata mu buzima, kuko hajya ico wigishije umwana muto burya ntapfa kugitakaza. Rero kuri abavyeyi turakwiye guhaguruka. Kumwe na wa muco w'abarundi bitoroshe kuguruka ngo bwire umwana ibintu bitavugwa, biri tabu, bizova byoroha koko? Hatabikiriho, ntayikiriho, kuko wowe nutabimwigisha azobyigisha no mwigisha ibibi. Urumva rero byo babyiza wewe bimubwiye, kuko umubwira ivyiza, ukamwereka ingaruka y'ibibi ariko aragenderamo, akamenya kubyirinda, kandi ukamugira umugenzi cyane, mukaganira kenshi. N'imibereho y'iki gihe ituma hari gisanga umwana mukabonana kubwo kumurondera imibereho, bizaba byoroha? Ivyo navyo nyene biragoye ndabizi, mugabo ni sacrifice, ukavuga uti basi rimwe mu ndwi ndafise umunsi wo kuganira n'abana, kandi ntibivuge ngo bikorwa n'umuntu umwe, mubikore mwese, papa mama, babone yuko muri kumwe, kuko n'inyifato y'abavyeyi iratuma n'abana baja no muri ivyo. Oya, abavyeyi tumenye ngo dukwiye gukora iki kugira ngo dushobore kurera neza abana bacu, dushobore kubamira ibyamwa, tubereke inzira nziza yo gucamo. Rero ntiwoza kuvuga ngo uraca inzira nziza ucishamo umwana nawe uri kuca mu nzira mbi. Burya umwigisha wa mbere, inyigisho za mbere zifasha umwana ni inyifato yawe ubwa mbere. Banza nawe uje ku murongo, umenye igikwiriye gukogwa, niho uzomenya no gutabara abana bawe. N'ahandi ho n'ukuri sindiko ndabona kazoza kahari, ntako ndiko ndabona. Ariko abavyeyi bagize ubumwe, umwe akarera uwundi akarera, birashoboka, kuko Imana ihagararana n'abantu bagendera mu rutonde rwayo. Dusubire ku rufatiro rwa Bibiliya, dusubire ku rutonde Imana yashizeho, nitwagubakira ko nta kabuza Imana izohagararana natwe. Ibyo muvuze birashoboka ku bavyeyi barereye abana ku mashure, novuga akukira amashengero, ariko ku mashure naho usanga adakukira amashengero,
biroroshe ko umuntu wese afata imico ashaka, mbere wanasanga hari n'ibintu bitigishwa byo guhinduka, ugasanga kumbure baba niyo bari ku ishure hari ibintu bari kubwirwa n'abandi bitari byiza. Abavyeyi barakora iki kugira ngo barinde abana babo ibyo bintu abandi bababwiye badahari, cyane cyane ku ishure? Hari n'igihe usanga n'abarimu babyigisha abana. Umuvyeyi arakora iki? Icyo umuvyeyi akora nakikubwiye. Umuvyeyi ni byiza ko aganira n'abana, akagira abagenzi abana, akamenya abagenzi bagendana, akamenya ibiganiro byabo. Burya umwana iyo bamaze kumugira umugenzi arakuganirira. Mugabe igihe wewe wigira igikoko umwana ukama ari kumuteruriza kumubwira nabi, araguhisha. Hari n'ibintu uza kumenya byayangaye. Mugabe igihe wamugize umugenzi mukaganira nawe ukamuganiriza, ukamubwira ama histoire mwaciyemwo, ukagerageza kurondera ikirere gituma umwana kwiyugururira. Mukaganira kandi ukamubwiza ukuri. Aho isi iri kwiraja, ivy'Imana ivuga, umwana akabimenya, ubwo Imana irashobora gutabara, umwana akavyumva, akagendera mu byo wamwigishije. Mugabo yumvira umwana atana kimwe ariko aronka bibi gusa. None ibyiza azobibwirwa nande? Uwo mubwiza ukuri, kuko wowe umubwira ibimwubaka. Okay, birakunze. Noneho muri ya madese anime naho nico gituma abavyeyi dukwiye kumenya dese anime didakwiye no kwinjira, kandi ukamubwira uti iyi gituma nashaka kuyiraba impambi ni ariko uravyumva, kuko iyo umubwiye ngo ugira ubu preview binabiriya, ahubwo agira curiosity yo kubona ibirimo. Mugabo uramubwiza ukuri ibirimwo, ti iye yigisha ibi kandi ni bibi, ibi iye ntacyo vyo kumarira mu buzima bwawe, ariko byiza rabibi. Ubu no kuvugisha ukuri, kuko ukuri barakuzi kwinshi, byinshi barabizi. Rero no kubimuganiriza ukamwereka ingaruka y'ibyo bintu, ingaruka mbirimwo, ukamwereka niyabibandanya ejo ico bizomuzanira mu buzima. Akuraza ukuri, kuko abavyeyi kenshi usanga duhora ukavuga ngo none je ndabivuga gute. Nitwige kuguruka, amasoni ahere, kuko ibituma ari isoni birahari. Abavyeyi badahagurutse ngo bavuge bakore bitange, naho wavuze ngo umwanya ni muto, kavuga uti none akanya ndakarondera kare, kuko ushatse kurondera umwanya ntiwobura. Byose biva kuri priorite wahaye ikintu cyari cyo cyose. Bashaka kuvuga uti umunsi umwe mu ndwi cyangwa imbere yuko tuja kuryama turafata isaha tuganira, amarigaro yareke nganiriza abana, biva ngene wowe wabihaye priorite. Okay, aho kuba rundi turumvise ingene vyogenda. None dufatana no ku bihugu bimaze kwemeza ayo mategeko yo gukingira abana, ku buryo umwana ateza kurindwa akubahwa cyane. Ukaza wumva nk'umuvyeyi yakiriye umwana aje amubwira ati mama ngomba guhindura igitsina. Umuvyeyi arabyifatamwe gute? Ni igikiyo kugira ngo arinde uwo mwana canke amukingire canke amuhinduze izo ngeso zitari nziza canke iyo mico arabigenza gute? Yamaze gushika ku rwego rwo guhindura, ni Imana yonyene. Urumva ni Imana yonyene. Urumva yageze kugiha avuga ati je wiyengira mpindure sex. Ni wa mugani bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, iyo kimaze gukura kiravunika. Ariko uravyumva, uyo no gusenga Imana yonyene ikamuhumura amaso akabona. Nico gituma abavyeyi bakwiye kurera mu myaka mitoya, umwana agakura afise bagage wamushizemwo wewe, kuko yamaze gufatira umurongo biragoye kumukuramo, kandi ugiye guforusa baragufunga. Rero ni byiza ngo abavyeyi bamenye ngo urugamba nugubusa ugwejo. Amaze gukura biba bigoye, ariko Imana ni nyembabazi, Imana igira neza. Hariho ababivamo, nati baze kubona ababivamo, Imana iba yabikoze. Rero iyo byamaze kumera uko, sengera umutima wawe kugira ukomere, uvyakire,
kuko biragoye kubona umwana wawe w'umukobwa akubwira ati jewe uyu munsi ngira ngire mariage n'umukobwa mugenzi wanje, biravuna umutima. Ico nobona nuko umuvyeyi yisengera kugira ngo Imana imuhe inkomezi zo kuvyakira, hama no kumusengera kugira ngo imubohore, ko n'imyuka mibi, imyuka mibi. N'umugabo nuko nyene no kwisengera kugira ngo avyakire, kuko arabakubita ama crise cardiaque, arabakubita ama hypertension, abandi bakagira ama AVC. Urumva kubera iki? Shock. Gabo Imana iguhe imbaraga zo kuvyakira, hama umusengera umukunze, utamutaye, utamuvuma, vuga ko umwana yaratewe, wo kumutabara nta wundi ni Kristo umwana w'Imana nzima. Hari abakora n'amamariage, aho twako tuvuga ku bana, nkundi atugere kuri urugero nago. Hari abakora mariage hanyuma hamwe bagiye kubana umukobwa yagerayo akamubwira umugabo akamubwira atumviza nubwo tubanye bana ibihe biragoye, ari gusanga umuntu yaciye mu bukene akavuga ati ngiye kwimahya ku mugabo afise uburyo yifise. Bagira mariage akamubwira ngo nubwo tubana umenye ko afise uwundi tubana, agaca asanga no mu homosexuel. Uwo muntu bamugira inama yo kubivuga, we yoca avyifata mu gute? Batabivamo akavayo, baramaze kubana. Yego, kuyo si mariage. None yoja kubana no mu homosexuel, umva bizogenda gute? Je numva yovayo kuko urumva nta mugabo aba afise. Kandi n'imbere y'Imana ndibaza ko atari icaha. Kuko yamubwiye vy'ukuri ko ari mu homosexuel, yabigize kugira ngo akamufre. Urumva nagahinda agiye kubonerayo, n'imyuka agiye kwinjira no mu ruvyaro rwiwe, naho yo parvena kumuvyarako, niyo myika izokurikirana abo bana. Je mbona bimenye hakiri kare iyo bivamo. Aha twari ko tuvuga ku kuntu hari ibintu biri tabu bitakivugwa muri societe y'abarundi, cyane cyane batavuga ku bana, batababwira. Ubiravye urabona ko hari ikintu batubwiye nk'impanuro kandi nziza, ati abakozi b'Imana barakwiye kurondera abantu bazi kuvyigisha ivyo bintu, bakavyigisha mu buryo bwiza, bakavyigisha abana bakava hasi babizi, kuko nta kintu gihari cyo guhisha. Tuvuge ko abakozi b'Imana bakwiye kuja kuvyiga, ahubwo bari babikeneye gose, barabikeneye kugira ngo bamenye, kuko bo urumva barafise public nini, barafise public nini kandi barafise ijambo rishobora gufasha imitima y'abantu benshi kandi bumvirwa n'abantu benshi. Rero ni byiza ko nabo baba bafise ubwo bumenyi, bakaja kuvyiga kugira ngo bashobore no gufasha abavyeyi, babigisha ingene bakwiye kwiyadresa ku bana babo, kuko haraha n'umuvyeyi ayobegwa ingene avyifata, mbega ndabihera mugabo iyo abakozi b'Imana ariko barabibigisha baramenya ingene bashobora kubivuga. Rero ndumva vy'ukuri n'abakozi b'Imana barakwiye kuvyiga, bakamenya izo message bakwiye kuzitanga mu makategori atandukanye, ari mu bamama, mu bapapa, mu gwaruka, bakamenya ingene bakwiye gutanga izo message. Hama nabo bagenda kwigisha mu Sunday school bakaraba abantu bafite iyo capacity yo kumenya ingene bashobora gufasha abo bana. Kumenga ukurikije ukuntu abarundi bameze, benshi barafise umuco wo kumenyera ikintu, ubwo ntuzohava usanga nk'urunganwe ruzogenda rukurikira kuyaga ivyo bintu mu buryo bworoshe, ari ibintu bisanzwe, kugeza ku rugero abantu bazobona umwidegemvyo mwinshi nk'uwo tubona muri ivyo bihugu bindi, aho usanga gukora ubusambanyi kw'ibarabara ataco bitwaye. Ntizohava usanga urwo rugendo nago barugezeko kubwo kubivuga, kuko nibaza ko impamvu babihisha haba arimwo no kutagomba gutuma abo bana babimenya, batangiye kubikora hakiri kare, kubera ko nta gihari kibarinda. Bazobigenza gute? None ubu haho badako batabikora. Uravye ugwaruka uyu munsi inyifato yago barabikora, ahubwo kubivuga bituma ahubwo bibarinda, bakamenya ingaruka bashara kugira mu buzima bwabo igihe bagendeye muri ivyo bintu. Kuko hari igihe umuntu aja mu gikundi c'abandi, ugasanga arabigiyemwo,
mugabo igihe umuvyeyi babiganiriye hari n'akazi gashobora gukubita kavuga ati mama yarambwiye ibi nibi nibi ibi sinshobora kubikora kubera wambaje mama yarambwiye papa yarambwiye ibi sinshobora kubikora mugabo igihe ata muntu numwe yigeze amubwira ikintu hari naho abijemo kugira découvrir ibyo bintu ngene bimeze mugaba igihe azi neza ibiganiro baganiriye n'abavyeyi nukuri numenga byogira ikimazi gusumba ku mwana agwa mu bintu atigeze yumva canke yigiye kuri internet atazi ingaruka y'ibintu numva rero umuvyeyi atokwikiripabiliza ngo iyo menye nkabivuga nakwiye gukora icyabwirizwa gukora Imana ifashije bikagenda neza n'amahoro bidakunze nta numwikomo yo kwitako ariko harakwiye gukorwa ikintu abadafise abana batoye bafise abana bakuze kandi bamaze kubona ko ibyo ntabyo babigishije mugabo y'ama telefone bafise ariko arabibigisha barabigenza gute bobo nk'abapapa arakwiye gufata umwanya wo kuganiriza umwana bakaganira nk'abagabo bakamubarira ati ibintu nukwirinda ibi nibi uriko uravyumva bakeshanje akumva ikimuvamo umumama agafata umwanya ukuganira n'umukobwa wiwe akamuganiriza akumva ivyiyumvira afise akumva imigamba afise harashobora gukoreka ikintu gituma umwana ahagarika n'imigambi yararimo canke akirinda naho abamaze gukura we abafise n'ivyiyumvira ashaka kweshanja n'umuvyeyi kuko hari igihe umwana guha ama explication kumva urafise ico ushobora kumuhanura gishobora gukontraria ibyo ariko aravuga ni byiza kuganiriza umwana nta uko ari kose impanuro ziguma zikenewe ku muvyeyi atwumvise adafitanye ubucuti bwa hagufi n'umwana wiwe ariko ikintu yamukoreye yamuhaye telefone hama ya telefone irikimwigisha bya bintu umuvyeyi ari kumubwira mbere arabigenza gute nawe ntacike intege ntagerageze aho bigeze ubwo hari ico ashobora gutabara umwana ashobora kuba ataranabigwamo canke akiri hagufi canke yanabiguyemo mugabo abonye ari inzu umuvyeyi agira pakaza kubimubwira umwana arashaka gukanguka ati ibi bintu birakomeye papa arinze haguruka kuza kumbwira canke mama arinze haguruka kuza kumbwira agatima kakagaruka rero uko biri kose nta muntu akwiye kwihebura we komeza ico ujejwe nk'umuvyeyi wikore no gusenga Imana ntihabura igihinduka n'Imana igatabara rero nta muntu numwe akwiye gucira kwiteka umuntu aho umuntu akirimo umwuka w'abazima haba hariho chance zo guhinduka Imana nta kinanira rero ndumva vy'ukuri nunda bisubiriye abantu nibagaruke kwipatiro ry'ijambo ry'Imana baryubakireko kuko je haraho mpora niyumvira ijambo ry'Imana rirakomeye kuko urabona ko isi systeme y'isi iri kwiranversa ivyanditswa kuko ijambo ry'Imana Satani aravuga ngo isi narayihawe isi nije ndayigaba kandi wibuke n'umunsi aza kugerageza Yesu yaramubwiye ati ubu bwami bwose n'ubwanje niwemera kumfukamira ukansenga ndabuguha uriko uravyumva umwana w'umuntu yahawe ubwami kuganza abuhereza Satani rero n'uyu munsi ariko arakora kibanza ciwe rero abana b'Imana kugira ngo dushobore kuresista ayo matantation y'umugwanizi ibyo bikorwa byose ariko arakora iki cyonyene rufatiro rw'ijambo ry'Imana niko ruzotuma abantu bashobora kunesha nivyo bizotuma wubaka urugo neza ukamenya ico ugiye gukora icarico ukamenya inshingano ufise nk'umugabo umugore akamenya inshingano afise nk'umugore umwana akamenya inshingano afise nk'umwana mu rugo ivyo nivyo bizomurinda bitazotuma yivanga n'iyo systeme y'isi ibindi ntibikunda ariko umwana ashaka guhagarara ati jewe ico nemera niki Imana yanemye ndi umuhungu kandi inteza kurongora
umukobwa kuko ariko Imana ibivuga, ikivuga ko umuhungu ahorongorana n'umuhungu si umugambi w'Imana, ko Imana ntigeze irema umukobwa n'umukobwa ngo babane. Yabwiye umugabo n'umugore ngo reka ndakuremera umufasha mukwiranye, hama muvyare murondoke mwuzure isi. None Imana yo kwihenda ikavuga ngo ndarema umugabo kugira ngo amarike n'umugabo ku mugabo? Ntibikunda. Uwo ni umugambi wa Satani. Rero abavyeyi batumva ko iki kintu barinda kugiha priorite, nta kabuza ko tuzonanirwa. Turangiza, ni izihe ngaruka zizoba ku runganwe ruzokurikira hamwe abavyeyi bino bintu muvuze bo bifata ibisanzwe? Ingaruka nizo nyene. Umwana ntikizobuza yuko yumva ati jewe ntashaka kurongora, gafatana n'undi musore. Umukobwa akavuga ati naje sishaka kurongorwa, akifatanira n'indi nkumi. Cyangwa ugasanga n'abantu byaragurira hashakiye hose. None umunsi ingenda kubwira, urazi ko ubu uye aho hanze bakubwira ko umwana afise uburenganzira bwiwe bwose bwo gusambanira hashaka hose. N'ibibanza bariko baravyamenaje, ugasanga ku mashuri hari abo bavyamenaje kugira ngo umwana yumvise abishatse agende, afatana na professeur, afatana na mugenzi we, nta ngorane. Ukaja wumva ngo umwana muri maternelle il faut ko amenye ivyo bintu. Hariho ikiganiro mpora nga kuri YouTube bariko barafata abana babigisha gukundana, ubwana bw'imyaka 3 ingahe, ukabona abavyeyi bakoma amashi, akahungu kariko karadaraga umukobwa, umukobwa adaraga umuhungu, abavyeyi bagakoma amashi. Abana babo umva Satani atamaze kugara ubwenge bwabo. Ni ikibazo gikomeye. Rero abavyeyi badahagurutse, ubu naho umuvyeyi hariho mama nawe yakunda kuvuga ngo cana wibone. Umwe wese no gucana akibona, agacana akavuga ngo mbega nkora iki kugira nsove uruvyaro rwanje. Nta handi kandi ibanga riri naha umwana akura atinya ivyanditswe. Ngo nimwarimbura ngo ivyanditswe ku murango no mwijoro ngo niho ibyanyu bizogenda neza. Babirimbura kwa kigenda uko ijambo ry'Imana rivuga, nta kabuza. Muri iki gihe nyene, muri iki kirere nyene kimeze uko nyene, ab'Imana bazorindwa. Uruvyaro rw'umugorotsi ruzorindwa, ko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uruvyaro rw'umugorotsi ndaruhoza kwijisho, nije ndarurera, nije ndagwigisha. Umugorotsi yarahiriwe kuko arongorwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho. Nta rindi banga rihari. Isi yo yaheze. Si yaheze. Aho umuperezida ashobora guhaguruka akaja mu ishuri akabwira abana ngo gukundana n'umuhungu, abapapa barongorana ni sawa. Uribaza ivyo bintu. Aho umuvyeyi akubita umwana, hano umwana polisi kabishitse gutwara umwana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hano umwana wawe. Bibiliya iravyemera. Ariko uyu munsi kirazira. Abavyeyi bari traumatize. Urakanka mu mwana acatora telefone, polisi irashitse. Umugore uyu munsi umugabo ntakigira ico avuga, agira ngo aradyogoye, ahamagara polisi. Ntibanabaza, baca bapakira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo n'umutwe, umugore yubaha umugabo. Mose ntabikiriye. Mushaka ngo ibintu bigende neza gute? Ibanga riraha. Ibanga riringa. Sinzi ko ndakwishuye neza. Ego, murakoze cyane. Tugana ibintu bikomeye kandi binini cyane bigoye
cyane cyane ku barundi guhita babikora byihuta, ariko turumvise n'ingaruka zo kutabikora, ariko Imana itabara ishengero ryayo. Umusenzi ariko aratwumva umuhaye uwuhe mutwaro? Umusenzi akwiye gusenga cyane kugira ngo asengere ishengero rimenye icyo rikwiye gukora muri iki gihe, kandi umusenzi asengera umuryango kugira ngo usubire ku rufatiro Imana yashinze, kuko nicyo cyonyine kizotuma umuryango ukomera n'abantu bagatabagwa. Turabashimiye cyane. Dushime nawe wakurikiranye kino kiganiro, nugisangiza mugenzi wawe cyangwa ugisangiza undi muntu wese uzoba uhinduye amateka y'ubuzima bwiwe n'ubw'abana biwe, kandi uzoba ufashije urundi rungano yandi mageneration gushobora guhinduka no gushobora kubakira kuri aka gakiza kw'ijambo ry'Imana nk'uko umukozi w'Imana yabitubariye. Turangiza reka tumusabe adusengere. Kazi. Mana data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushimira no kuguha icubahiro kuko uragikwiriye. Uri Imana yaduhaye urutonde rwose rwiza kugira ngo tubeho mu mahoro n'umutekano ntangere. Uyu munsi isi iri kwirahinyuza amategeko yose washinze, ariko umunyabwenge ni urimbura ku byagezwe byawe. Ese cyompa uyu munsi iki kiganiro dukoreye ngaha, umuntu wese yo kwirimbura akishira ku munzana akaraba aho yazimiriye agahindukira, kuko nta kindi na kimwe kizoturinda kikaturindira n'abacu atari ijambo ryawe. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye rero kubyo tuganiriye ngaha. Saba mpwemu yera ngo uherekeze iki kiganiro kize gifashe imitima myinshi, hama icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe.